Inyigisho z'imyuga kugira zigira akanovera zikenera ibitari bike, ivyo bigahera kuko ngene umwana yahisemwo umwuga yiga ku bushake bwiwe atagoberewe n'umuvyeyi canke uwundi. Ishure rimwigisha rikaba rifise ibikoresho bikwiye, akaronka aho yimenyerereza n'ibindi. Ivyo bikaba arivyo vyatumye hatunganywa ibiganiro bise table ronde byatunganijwe n'urunani rw'amashuri yigisha imyuga ya Don Bosco Tech Africa muri make y'igifaransa. Abagiye barahanahana amajambo bose muri ivyo biganiro baragarutse ku ntererano zabo z'ivyiyumviro vy'ingene inyigisho z'imyuga zoba iz'akanovera. Ivyo navyo ngo bikaba vyobonekera ku munyeshuri asohotse ava muri ayo mashuri uko asohoka ameze. Kubw'umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho z'imyuga mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi Avite Nsengiyumva ngo ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho ntivyo bintambamye ngo kuko ibikoresho mfashanyigisho abana bataboneye ku ishuri barabibonera aho bimenyerereza ivyo bita stage. Intambamye dufise ijanye n'ibikoresho mfashanyigisho cane mu mashuri y'imyuga, ariko nico bintambamye ku buryo umunyeshuri asohoka atabumenya afise. Umunyeshuri turamuha ubumenyi bukwiye na cane ko hacabaho ubundi mwanya wo kaja kumenyereza ku bantu bafise ivyo bikoresho. Akavuga kandi ko ikindi gikenewe kugira inyigisho z'imyuga zibiza akanovera ngo harakenewe inyubakwa zibereye. Mu bisanzwe mu bushikiranganji dusanzwe dufise ikindi gituma novuga cotuma inyigisho z'akanovera ziboneka nuko tworonka inyubakwa zabigenewe bivanye n'umwuga umunyeshuri akarakurikirana. Hanyuma kandi haturonka ibikoresho rero fashanyigisho canke ibikoresho byofasha umunyeshuri kugira ngo ashobore kugira ubumenyi bukwiye bijanye n'ivyo umunyeshuri akariga. Iyo mugabo nayo nyene iracari intambamye, ariko kugira ngo turabe ko ico kibazo cova mu nzira turiko turaraba ukuntu twokorana n'abasanzwe arabanyamyuga, abasanzwe bakora iyo myuga nyene. Ni naho ubu turiko turiga kundi kuntu twokwigisha abanyeshuri kugira ngo bagire ubumenyi genda bwisunga cane abaza kutwitura. Ni hamwe ubu turiko turarabira hamwe ukuntu twogira ico twokwita apprentissage dual, apprentissage alterne. Ni kuvuga umunyeshuri ashobora kumara umwanya ungana n'ibice 20% mu ishure yiga ibijanye n'uwo mwuga ariko aranonosora, hanyuma agaca agenda umwanya ungana ibice 80% ku muntu asanzwe kuri uwo mwuga nyene afise n'ivyo bikoresho kandi akaba asanzwe ari uwo mwuga akora. Ku ruhande rw'abarerwa icari kibaraje ishinga cyane cari cerekeye urupapuro baronswa barangije, ariko bakaba bararonkejwe insiguro zihagije ko bokwitaho cyane ubumenyi basohoka bafise hakwitaho urupapuro baronswa ngo kuko igikuru nico basohoka bafise mu mutwe. Inyigisho kuva ku munsi w'ejo twazakiye neza gose bivanye nuko buri kibazo cyose cyagiye kirabazwa cyari ishure ngo twari tubishaka. Barabagije ku bibazo cyane bijanye no kuntu bahinduye ahari diplome bakahashira certificat. Turagerageza kubaza ati none mbe byagenze gute kugira bafate ahari certificat bakahashira ahari diplome bakahashira certificat. Aragerageza kudusigurira neza yuko ahubwo umuntu ntiyoza gushira umutwe ku rupapuro, ahubwo yogenda agashira umutwe ku byo bamwigisha, kuko ntuze akamaro k'izo école technique si urugero rupapuro ahubwo ni kirya kintu ufise mu mutwe. Hama undi acarabaza ati none ko iyo ugiye kudepoza nka certificat ntibakwakira nk'umuntu aba yadepoje diplome. Cavuga ati ahubwo wewe ni wige ugerageza kuraba ukuntu ushaka kuza gukora ibintu by'iwawe utamanje kuza gusaba ubuzi. Hama turavuga ati nivyo cyane gose. Amaca avuga ati kuno bashobora kuzoza baradushikiye, havuga ati ari kuntu umuntu usanga afise impano kanaka kabura yigaragariza kubera ibyo yadepoje tashoboye kwakirwa. Ntibaci batubwira ati nazogerageza kwantu baza barasaba intuzeye ubuzi kugira ngo maze baratwumviriza banatwakire barabe yuko koko ivyo twize tubishoboye, atari kuvuga ngo barabe ibiri ku rupapuro ukagaragaza ivyo wawarize. Ahanini ku bintu mbona byo bisabwa hariho de materiel usanga canke appareil usanga ku mashuri amwe usanga zidakwiye. Twosaba rero yuko kugira ngo bibe bimeze neza hariho nka appareil uzumva bakubwiye ati iyi appareil
ngaha ntitwashoboye kuba tuyifise, baca bavuga ati muzobibona mu gihe muzoba mwaragiye muri stage. Niyo mpamvu rero twosaba yuko nimba ibi vyoba bitaboneka kugira ngo ku mashuri hose bategeze kugira baba bafise ibikoresho bikwiye kugira ngo ntihazogire ivyo bashika mu mastage canke mu bundi buzi butandukanye have basanga ari ibintu batigeze babona ngo babe bavyiga bushasha. Tubaza ikijanye n'amastage kubera kenshi ari nko ku ishuri usanga tufise nk'ibikoresho ugasanga ntibikwiye. Par exemple nk'ama imprimante ariko ushobora kwiga ku ishuri nka twebwe twiga gufotora, kudesigninga ibintu nyene bitandukanye, ariko imprimante usanga ziragoranye. Rero twagumye tubazibaza kubera twigeze kuganira n'abiga mu mwaka uheze bahejeje bivaye n'ahantu bagiye gukorera amastage, basanze hari ama appareil atandukanye batigeze babona ku ishuri, basanga hari n'ama imprimante atandukanye batigeze babona ku ishuri, ukaca usanga n'ahantu bagiye gukorera amastage ntabwo bariko bitwararika nk'uko bikwiye kugira ngo bashobore kwigana biga bindi bintu bitandukanye batabonye ku ishuri. Ukaca usanga kibaye ikibazo kinini cyane, ugiye gusubiramwo kandi bushasha kubera ko kubura ibyo bikoresho bikwiye utashoboye kubona ku ishuri. Rero nanejereje cyane nuko twumvise ko muri no ruganda bagiye kubitunganya kugira ngo niyo tugiye gusaba amastage mu entreprise atandukanye baze batwitaho batwitwararika kubera n'ibyo bindi bintu bishasha tubonye dushobore kubimetriza neza. Akamunotera n'abandi bigeme ndababarira yuko ndanabamenyesha yuko nta mwuga w'umuhungu canke w'umukobwa kuko byose turabishoboye, twese turafise inguvu, nta kintu umuhungu yokora ntogishobora nabishatse kuko nabishatse sinoti kuko abigeme benshi muri kino gihe bafatira ku bintu bijanye n'amasoni no gutinya ngo sinoja musi imodoka ndi umukobwa, sinoja kwestara amatara ndi umukobwa. Usanga iyo nuzenye izo information bakiriye usanga nzizi ko zirabatuma badashobora gukurikirana umwuga. Mu gihe twese tubishoboye, iyo wishizemo yuko byose ubishoboye ndetse n'imodoka ushobora kuyikora ikagenda n'amatara ushobora kwestara nyene akaka neza, byose turabishoboye. N'abandi bantu bose cyangwa abakobwa tubashobora ko bibaza ko batabishoboye, ndabamenyesha ko byose bishoboka iyo wabishatse. Urwo ruganda rukaba rwarangiye hemejwe igitabo cerekana ingene honagurwa akanovera mu mashuri y'imyuga, ico bise Système de gestion de la qualité dans l'FTP au Burundi mu rurimi rw'igifaransa.